Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Imana data wa twese nyene ijuru n'isi ibaho umugisha. Ni Pastor Nduwimana Joseph aremesha ikiganiro ugusenga guhindura ibintu. Rero turabashimiye mwebwe mwese mushishikara gukurikirana ikiganiro ugusenga guhindura ibintu, na mwebwe mushishikara kugitanga mu magroupe, mu miryango, muri famille. Imana ibahezagire cyane. Reka kandi nongere ndabasabe ikindi gikomeye kugira ngo mushobore kugeza kure iki gikorwa. Ubwa mbere, ikiganiro gusenga guhindura ibintu kigizwe n'ibintu bitatu. Cya mbere, ubutumwa bwiza, Imana ishimwe, ijambo ry'Imana. Kugira kabiri, intahe zibitangaza bikomeye cyane bikoreka hano ku rubuga, bikoreka mu ma eglise, bikoreka abo dusengera ku matelefone, utwumiza uraza gukurikirana intahe mu mwanya y'ivyo Imana yakoze. Noneho rero kandi harimo n'amasengesho. Imana idufashe cyane. Twagomba rero ngo uzuragira sabone ukibona iyi video ushobore no kuyurungikira uwundi, hanyuma agire sabone kugira ngo azararonka message ku munsi ku wundi. Twagomba dusome ijambo ry'Imana twishimikiza kuno munsi. Ijambo ry'Imana tulisoma hariya mu gitabo cha Ariko igice cyawo cya 5 ku murongo wawo wa 35. Niyo tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Akivuga haza abavuye kwa wa mukuru w'isinagogi bati, wa mwana wawe aracikanye, uracagorera iki umwigisha? Ijambo ngomba ko tuvugana ko cyane uyu mwanya ni ijambo rivuga gucika intege. Ntucike intege, ntucigwe intege n'abantu, ibicantege, ibicavutu, ibigwisha, ibihagarika umuvuduko w'umuntu, kwizera, gukorera Imana, gusenga. Aha tubona aya majambo. Aya n'amajambo agizwe n'abantu babiri. Uwa mbere yari Yesu, uwa kabiri yari Yayiro. Yayiro yari umukuru w'isinagogi, yari afise akana kiwe k'agakobwa kari karembye kamerewe nabi. Agenda kwinginga umwami w'abami kugira ngo ashobore kumufasha, kugira ngo ashobore gutora umuti w'ikibazo cy'umwana wiwe. Maze akivuga uyo mwanya nyene, akigenda kubwira Yesu, Bibiri ivuga ngo haca hava abantu bavuye kwa Yayiro, baza bamubwira ati, Yayiro umwana wawe aracikanye. Hari ibintu biriko ubivugwa kumenga bisa n'ibyacikanye. Hari ibintu bimeze nk'ibintu byapfuye. Hari abantu bariko barakubwira ati, erega ibintu byarapfuye karabaye. Erega nawe hari igihe ubona kumenga byarapfuye. Amajwi nawe yarakubwira ngo erega ntibigishoboka. Amajwi y'icavutu, amajwi yantesha, amajwi ahagarika ibintu, amajwi akonona, niyo nje guhagarika aka kanya. Mfise ijambo rivuga ngo ntugacigwe ivutu n'abantu, ariko hanyuma yaho hariho Imana nayo ibasha guca ivutu ibiriko birakuca ivutu. Bamaze kumubwira ko kabaye, hepfo gato inasomye ijambo ryiza. Yesu ntiyigeze ashira umutima ku majambo bavuze, kuko yarazi ko Yesu ari nyinshi y'ibibazo byose. Nawe hari ibintu byaguciye ivutu, muri fiançailles baracitse ivutu. Hari ibintu byaguciye ivutu, hari amajambo bakubariye. Mu rugo hari ibintu byaguciye ivutu, mu rudandazwa waracitse ivutu. Warihebuye byarakomeye. Ku mwana wawe bidakunda, ubwenge byanse, asigaye ameze nk'umunywaro mugiye, ibintu byaparanganye. Hari ibintu byaguciye ivutu. Muri projet yawe waracitse ivutu, mu bagukoresha imbere yawe waracitse ivutu, muri famille, mu miryango waracitse ivutu. Warakoze ibintu birananirana, indoto zawe ziraguca ivutu. Usinzira ukarota uri ruguri wanyu, ukarota wapfuye, ukarota hari ibintu biriko kuniga, ukarota uri kurasambanywa n'ibintu utazi, kandi ibyo byaraguciye ivutu kuko ubuzima waragerageje biranga. Ivutu waramaze gucika ivutu, waramaze kwihebuzwa n'ibihurimo. Eta urimo cyangwa situation urimo yatumye ucika ivutu, usigaye ugenda nk'ikiyingiyingi. Mbere ubuzima bwawe bwarononekaye, abagenzi baraguhebye, waracitse ivutu, nta mfashanyo ufise. Iminsi yose iyo ufiyanshijwe cyangwa ufiyansa birapfa. Urudandazwa rwawe umaze kugerageza ibintu byinshi, byaracitse ivutu. Mu masengesho n'amakuru wumva waramaze gucika ivutu.
eka by'ukuri hamwe urara utagisenze, ahandi uryama udasenze, ahandi wirirwa udasenze. Kubera iki? Wamaze gucika ivutu, nta n'ibyizigiro gifise. Ubuzima bwawe bwaramaze gutakaza ibyizigiro, mbere usigaye uvuga ngo mbega kubaho no kutabaho nico kimwe, waracitse ivutu. Ariko ndakuzaniye amakuru afadika yuko ibiguca ivutu hariho uwundi abica ivutu. Amen, haleluya. Ibiguca ivutu, ibikwiyebuza, hariho umuntu ashobora nawe kubyihebuza. Ibintu byaguciye intege, hari uwoza nawe akabica intege. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iyo leta rero urimwo ntabwo ari we uri umwe, ariho n'abandi bayiciyemo. Akarora no ku mwami wacu Yesu Kristo, nawe yaraciwe ivutu n'abatari kumuca ivutu. Akaroro turabona yuko abigishwa biwe nabo baramwihebuza kugera naho yabagira ati muze dusengane, bakiryamira. Aracika ivutu, abona Bibiri ivuga ngo yararemerewe, asenga aremerewe arushe, kugera aho yabuze n'umuntu amuremesha. Birashoboka rero ko ibyatanguye kuri Yesu nawe byagushitseko. Waracitse ivutu kubwo abakozi mukorana, waracitse ivutu kubwo mukoresha, waracitse ivutu kubwo umugabo cyangwa umugore, waracitse ivutu kubwo umuryango urimo, waracitse ivutu urahebura, uracika intege kuko abo mukorana ibikorwa by'Imana. Waracitse ivutu kugera naho wibaza kuko wamaze iminsi miremire usenga uhamagara Imana ariko ukabona umenga nta gihinduka. Hariho kamere, hari ingeso ufise yanse guhinduka. Warasenze ibintu byaranse guhinduka, uguma ubibona, ahubwo uko ni byiza ubona ibibi gusumba. Ibyo ntibiguca ivutu. Iyo urugamba rukomeye ruba rugomba gurangira. Haleluya. Nagomba imbere yuko tubandanya ijambo ry'Imana, banza ukurikira intahe. Gatsengaha ntawuronka aho mpera naho mpereza ngo shimire ishengero rya Repentance. Ndashimiye abakozi b'Imana abo ngaho. Jewe nari umupfu, naraja mu bitaro nkaburi inyishu yazo, ariko nkaza ngaha nkaronka ubuzima. Nari nasabye Imana ati Imana ko mpaye kumara 2 semaines ntagiye mu bitaro, mu kwezi basi nzoshinga intahe mvuge ati Imana yarampaye agahenge ku kwezi kose ntagiye mu bitaro. Naheruka mu bitaro itariki 1 y'ukwezi kwa kabiri. Kugira mveyo barinze kuntera amaguzijeni impwemu zagiye, nari mfise umudayimoni anteza kubura impwemu. Ndaza ngaha navuye mu bitaro ari dimanche kuwa kabiri, ndaza atakigenda byanse ntahemuka na gato. Abakozi b'Imana bo ngaha baramfasha, nukuri hari mirongo miremire baranshikiriza umukozi w'Imana mwungere aransengera, arabona ko ndushe ndemerewe, anjana handi hantu baransengera. Guhera iyo tarike umva ko naje ari tarike 4, guhera iyo tarike sindasubira muri crise. Nasabye Imana ati mpa kubona ukwezi kumwe gusa, none ubu uye mbonye ukwezi kose gukwiye gusa. Cyangwa wasabye Imana nagira mbone iryoherekwa kuko nari indushe. Je ini semaine ntiyashobora guhera ntagiye mu bitaro, nta muti nashobora gufata ngo unkize. Aba bagwanye intambara nyinshi ku bwanje, narashobora kuza bakagwana intambara nkava nkaja hariya. Nukuri bagwanye intambara nyinshi, Imana izobaha umugisha, izobahe nukuri byo ntoshobora kuvuga ngo ndabasabira. Je bagwanye intambara nyinshi sishobora kubisigura. Abaza bamfashe, uyu ndibuka ko yankuye ku irembo, ntashobora no gutambuka, ntashobora kuvuga n'ikibazo mfise kubera impwemu zakatitse. Ariko ndaronka ubukiriro hajya ndataha. None Imana yo mwijuru itarampa irambikiye, n'imitwaro myinshi nazanye aha hantu nagiye nishugwa. Naje ngaha mfise ingorane yo gukorera Imana, ngenda ndabohoka kuri gato no kuri kanini. Nukuri nagiye mbona umugisha mu gukorera Imana yo ngaha, nagiye mbona umugisha, nzobishingira ntaha abandi. Mpuze ujya muguranyi, ninjiye mu iyerekwa rya muguranyi akibivuga rimwe, ndaza buke. Je sinari gushobora gufata, narakora nk'abandi mugabo nkaburi maheri ya jana. Nukuri abakozi b'Imana bo ngaha baransengeye ku kibazo c'inyatsi. Ubu ndashobora kuronka ico nkorera Imana, ndashobora kuronka ico nkorera mu rugo. None Imana yo mwijuru bihere bw'icubahiro. Ndashima Imana kubw'ishengero rya Repentance. Imana yumve ko shimwe nari narakomeretse kubw'ingwara. Inyatsi yari yanteye mu ngwara, ni abatari je ngwaye mu nzu baba bagwaye. Nari nararushe, mwumve ko nari nararushe, ndaruhutse. Yesu nashima. Ndashimiye Imana. Hari ikintu nariko ndasengera, twe twari mu nzu nta ngorane tubona dufise.
hamanye n'inzu acavuga ati izi nzu ndazikeneye, aratwandikira twese abapangayi twese, natwe turi mu mugambi wo kubaka. Ndavuga mana ubu dufate rero avance kandi tuze kurondera iyindi nzu kandi twabona yiguze basi n'amabati canke n'isima. Candaza ngaha bariko baratanga inyubako zo kubaka hariya kuntuzenye, candafata amahera ndavuga ati mana aya mahera nukuri jewe ndaza kumusaba ujyanye n'inzu atureke basi atuma duha amezi 3 twe tuzobe twahejeje basi no kubakana gatoya muga ntitugume tuyerera mu mazo y'abandi. Candaza ayo mafaranga ndayatanga navyiyemereje mu mutima. Haheze iminsi ndiyumvira kubimusaba biransiga, ndavuga ati aho ndabimusabira kanka nza gusigara ndamaramara imbere yiwe, muganda ry'umutima amenyo ndagenda ndabimusaba. Ndamusati utubabarire basi utugeze mu kwa gatandatu uzobukoze. Acambwira ngo nzoguha inyishu. Haheze iminsi ndagenda ndamubaza, acambwira ngo washaka muzogeze no mu kumunani, ngo mugabo ngo muca musubizayo avance. Ndashimiye Imana yarabikoze, acha tudugiriza ko veme. Ndavuga ati ntacyo kazima tutagiye kuyerera mu yandi mazi. Ico ni ikintu Imana yankoreye nshimye. Ikindi byari naringwaje umwana haraheze 2 semaines, hama ndi muri stress kwane ko ndavuriza ahantu ntamenyereye, ndastress umugabo araza akuryamfasha umwana. Yarafise abapfungwa 2 bagiriza miliyoni 80 bafashe umuntu baramwiba mwijoro, yararamutse rabarungika mu mpimba. Ico gihe arakorotira dossier acaza yiruka yisigiye abandi ati muce mu bandungikira abantu. Aje babantu wa mwana yagumye aremba arabaza abantu mwabarungitse, ego twabarungitse. Burya bukeye twazindukiye mu bindi bitaro, baca batwinjiza n'ibitaro ntiyaja ku kazi. Bukeye kandi ntivyakunda kazindukira ku kazi. Mu masanga hinye nagiye niho yumva umufungu mwamuhamagaye ngo chef ngerega ndaremvye ni mu nkura hahana. Nawe aribaza sa wewe uri ngaha gute? Ngo je ngo nisanze nasigaye. Agera arabasanga barungitse umuntu umwe undi baramusimba. Iyo dossier ariruka aratabaza hose biranka gushika bakamuga ati wewe ubwo uri n'umusazi, uwo muntu uracyamupfunze gute kandi wumva ikosa riri kuri mwebwe. Ndasenga Imana ndavuga ati Imana iki kintu n'ukuri kimukoreko neza, ari kintu cyabaye nkuko arasamba hose biranka. Wa nyene umupfungwa navuga ati je ntundekurira umuntu afitiye amafaranga ngana nkuko, nawe aragenda kwibariza biranka. Mu nyuma niho yagenda avuga ati je rero ngiyanje kwitwara kwa presidence, nyimba muri presidence nyimba ngaha ataca mumfashije kuko bamubwira ati genda uvugane na Opeji nawe akamubwira ati je bambwenda murekure nta kindi mfise cyo gukora. Imana yaracinzira hegeje kuwa 4 mwijoro niho yumva banditse muri groupe ngo Opeji yibagiye umuntu ngo niyandike ikete ngacaza muzanye. Imana ikirabukora azabona baramutoye. Icyo ndagishimiye Imana cyane. Ikindi nshimiye Imana na mfise umwana gwaye namuzanye ngahasa medarembe dimasha gumararemba rendi baca banyinjiza ibitaro muganda nk'abandi bagore baranzomera ati twari uwo mwana mu bitaro. Nshimiye Imana rero ko umwana yakize, baranzomeye gushika aho baza bakambira bo bamubona nk'uwapfuye, baza barambira ngo hewe ngurarabe ko ndavise ngakantu ngo gatera umwaku ngo kakunigagurira abana. Naye ndavuga ati mwizina rya Yesu je ntaba uyu ntapfa nyimba mwe mubona nk'uwapfuye, ubundi nyimba yaragiye ubu ntapfa. Ndashimiye Imana n'iryo joro nyene hari kidini mwungere yari yampaye cyanda kimu yaciye akira. Ndabishimiye Imana ko yiyerekanye. Yesu ashimwe. Jewe ndashima Imana kuri umupapa Joseph yasengeye 2010 nari ngwaye ibibyimba mu nda hari kwijaba. Amaze kusengera bari babuze ko banjana mu Buhindi, byari ibibyimba 12 byarakize byose. Mu nyuma yaho candagaruka, maze kugaruka nari narotswe na data wacu ibintu byankura mu Kayanza bikanyirukanza kugera i Bujumbura. 2007 nyina carongera arasengera bica birahera. Inyuma yaho cangenda kubaka, maze kuja kubaka nguma ndahura n'ibigeragezo mbura abana. Aca arasengera asabira urubyaro candaheka. Ubu naho ngeze mu yindi ntambara, byo byose abihererwa icyubahiro. Imana yo mwijuru imugirire neza. Haleluya, 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 haleluya. Inyuma ya karabaye hariho kugirirwa neza n'Imana. Inyuma ya biracitse hariho inyishu. Inyuma y'ukwiyerura, inyuma y'ukumenga ntibigikunda,
inyuma y'ibintu byose vyononekaye hari umuntu ashobora kubisubiza ishusho. Uwo nta wundi ni umwami w'abami. Ico ndiko ndavugana nawe ushobora kucita igisanzwe, ariko intahe wumvise ndizera yuko yagufashije. Kandi nyuma y'iyi ntahe hari amasengesho ngiye kugusengera kugira ngo Imana igutabare kandi kugire neza. Yesu abigishwa biwe baramutaye, ariko iyo mu ijuru ntiyamutaye. Haleluya, haleluya, haleluya. Abigishwa ba Yesu baramwihebuje, ariko Imana yo mu ijuru ntiyamwihebuye, ntiyashobora kumwihebuza. Nico gituma nkubwira ngo haracari ivyizigiro, naho igiti cyo kuma kizosubira kube kitoto. Mana ndasengeye umuntu n'inkomezi nyinshi ziva ku Mana rurema. Ndasengeye umuntu nizeye ko hari ubushobozi, hari ubutabazi, hari kuroranirwa, hari kugirirwa neza n'Imana. Ndasengeye umuntu ndamukura mu mabohero ayo ariyo yose yasizwemwo n'umwansi. Mana narakubonye utabara, narakubonye ubohora, narakubonye uri nyishu, narakubonye uri ndiho, narakubonye uri mwizigirwa, narakubonye udaharara ngo haruruke, nakubonye udahindagurika. None ndasengeye umuntu ari ahantu yacitse intege, ari ahantu yayihebuye, ari ahantu yadendebukiwe. Nsabye Imana nkorera ngo imusangeho, icecekesha ibintu byose abadayimoni bariko barahagararako, icecekesha imigambi y'umwansi. Ndasenga Imana ngo ihaguruke, kuko ukuboko kwayo kutapfuye, amatwi yayo atapfuye ngo ananirwe no kumva, amaboko yayo atapfuye ngo ananirwe no gukora, atari n'amagufi. Mpamagaye ijuru ribohora abagwaye, mpamagaye ijuru ribohora abarushe n'abaremerewe, mpamagaye ijuru riharira ibyaha, mpamagaye ijuru rikiza abagwaye bagakira, mpamagaye ijuru rica inzira aho zitari rigahindura ibintu, mpamagaye ijuru ryururuke rikore ibiteye ubwoba ku rugero ruhambaye. Mana ndahamagaye ijuru, uyu muntu rero mutabare mugire neza, gwana n'ibintu bimugwanya, hangana n'ibintu bimuhanze. Ndamusengeye ngo abe mu bwigobeko bw'isumba byose. Ndakeneye intahe nk'uko abandi bose bariko barazana intahe. Abantu bafise ibintu byadabutse ndakeneye intahe. Abantu bafise ibintu byanutse ndakeneye intahe. Abantu bafise ibintu byibrotse ndakeneye intahe. Ubushobozi bw'amasengesho buri nyuma y'ijambo ryawe bukarema ibikome buce bugobotora uyu muntu, hanyuma bumusubize ishimwe, bumusubize ivyizigiro, bumusubize intahe mu mwanya muto, nawe azoshinga intahe, azokomeza abandi abari badendebukiwe. Mana ndagushimiye kuri nyuma y'ijambo ryawe n'ibitangaza n'ibimenyetso mu izina ry'Umwami Yesu, amen.